n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri, igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura uwo muhingamo, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ibigutohoreza, hama ikabigushikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri ubu butumwa bwashikirijwe n'abubahwa batandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nyemerera ntangurire kuri ubu butumwa bwanditswe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ahagira ati twakiranye umubabaro inkuru y'imvura y'isegenya yaguye ku munsi w'Imana mu ntara ya Makamba muri komine Kibago igahitana amashengero, amazu, amashure n'imirima. Turahojeje cane imiryango yabuze ababo, abakomeretse tubipfurije gukira vuba. Imana izigame Uburundi n'Abarundi. Ubwo butumwa nyene nibwo bwanditswe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nawe nyeniteka Reverien Ndikuriyo ati kw'izina ry'abagumyabanga bose no kw'izina ryanje ndahojeje imiryango yabuze ababo n'ivyabo biturutse ku mvura ivanze n'umuyaga yaguye mu ntara ya Makamba. Nk'uko twamye turangwa n'umutima w'urukundo muri CNDD FDD, mpamagariye abagumyabanga gushigikira bene wacu muri kino gihe. Nayo umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ati turasaba Imana ngo iremeshe imiryango yabuze ababo mu mvura y'isegenya yaguye kuri uyu w'Imana mu ntara ya Makamba muri komine Kibago igahitana amashengero, amazu, amashure n'imirima. Abakomeretse Imana ibakize. Dusavye leta mvyeyi gushigikira iyo miryango yahuye n'ivyo vyago. Ubwo ni ubutumwa nyene bwarungitswe n'abubahwa batandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ibiruko mu gihe Petero Nkurikiye amenyesha ko abantu 100 aribo batagira aho baba kubera imvura iheruka kurwa nyene mu ntara ya Makamba. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati y'iterambere rusangi n'umutekano Petero Nkurikiye amenyesha ko imvura yaguye mu gitondo co ku munsi w'Imana igenekerezo rya 15 Gitugutu 2023 mu ntara ya Makamba ku mutumba Kiyange wo muri komine Kibago ko yakoze ku bantu bangana n'imiburiburi 225 hamwe n'abandi 100 gushika ubu batagira aho baba. Pierre Nkurikiye akaba amenyesha ko abantu bapfuye ari 4, hakomereka 15, hasambuka amazu 4 hamwe n'ayandi 10 yasambutse buke buke. Amazu yagurutse ibisenge ni 31, ibirasi vy'amashure vyagurutse ni 8, hongera hasambuka amashengero 3 harimwo n'irya Pentekote. Izindi nyubakwa zasambutse ni amabutike 14 yagurutse ibisakazo, inyubakwa y'ibitaro iri kw'ivuriro rito rya Kiyange CEDS Kiyange hamwe n'umurima w'ibitoki n'imyumbati ungana n'amahegitari 21 yononywe n'iyo mvura. Inzego zitandukanye z'igihugu zikaba zaragiye zirihanganisha abanyagihugu bakozweko n'iryo sanganya ry'imvura, uhereye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, abarongoye imigambwe hamwe n'abandi. Abarundi bose babishoboye bogarukira kuri abo benegihugu bahuye n'ivyago. Nayo mbandanije ano makuru kandi womenya ko igipolisi congeye kwerekana uwitwa Bimenyimana Fabrice yafashwe yiyitirira umukuru w'igihugu abemerera akazi mu bihugu vy'Abarabu. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati y'iterambere rusangi n'umutekano yerekanye Bimenyimana Fabrice yafashwe abwira abantu ko bokwiyandikisha bakaja gukora akazi mu bihugu vyo hanze yiyitirira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uwo Bimenyimana akaba amenyesha ko yari amaze kwegeranya ayarenga ibihumbi 240.
akaba amenyesha ko umuntu wese mu kwiyandikisha yasabwa ibihumbi 50 hanyuma agaca amusaba n'ayo yita ay'agafanta. Abajijwe n'abamenyeshamakuru, Fabrice Bimenyimana aremera icaha kandi akagisabira imbabazi. Yagize ati "Ndabisabira imbabazi, narakosheje, nararenze urubibe, ni shetani yabinteye. Uti rero byagenze gute?" Pierre Nkurikiye yabwiye abamenyeshamakuru ko uwo Fabrice Bimenyimana ubwo butumwa yabucishije ku izina ry'umurwi wa Facebook groupe witwa Amakuru Yihuta mu Burundi ku izina rya Jean Claude Niyonkuru. Yanditse ati "Itangazo rya Nyakubahwa Umukuru w'Igihugu c'u Burundi aramenyesha abarundi bose bipfuza akazi mu bihugu vy'Abarabu yuko iyandikwa ryatanguye kuko yemeye kubarihira ibice 50% kandi na pasiporo ziriko ziratangwa ku batazifise. Mukeneye ico mubaza muduhamagare tubafashe. WhatsApp akamenyetso ko guteranya 257 699 266 Pierre Nkurikiye akaba amenyesha ko baciye batangura gukora amatohoza baca basanga ni inomero ya mugenzi we bari basanzwe bafunganywe mu gasho k'Ingozi. Bagirizwa ivyaha bibiri bitandukanye. Fabrice yagirizwa gufata ku nguvu abigeme, uwo wundi nawe yagirizwa ubuhemu. Pierre Nkurikiye akaba amenyesha ko ico caha gica ciyongera kuri ico kindi yari asanzwe yagirizwa. Akaba agabisha abakoresha nabi imbuga hwaniro ko igipolisi c'u Burundi gisigaye gifise ubuhinga bwo gutohoza ivyaha bica kuri izo mbuga ngurukanabumenyi. Agasaba ahubwo n'abandi bose bibwe muri ubwo buryo kwitura igipolisi naho boba bibwe n'abari hanze y'igihugu. Ese iyo nkuru muyakiriye gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo umutekano yamenyesheje kandi ko Kenny Claude Nduwimana na Muhiza Medare mu byo bagirizwa harimwo gucafuza abantu n'inzego, urwego rw'umukuru w'igihugu, kwiba abantu ku ruyeri, guca ivutu abarundi n'ibindi. Ivyo ngo babikora binyengeje inyuma y'amazina ku mbuga ngurukanabumenyi ziyoberanije. Mu gihe yariko arerekana kuri uyu wa 17 Gitugutu bamwe mu bagirizwa ivyaha bitandukanye by'ubusuma bari mu iperereza, uwavugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yavuze ko ivyo abo babiri bagirizwa babikorana n'abandi baba abari mu gihugu hagati canke hanze. Nkurikiye akaba yatanze akarorero k'ivyo Muhiza Medare ngo yanditse avuga ko umukuru w'ibiro vy'intwaramiheto z'u Burundi apfungiwe icamaso ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ivyo navyo ngo bikaba ari ugucafuza urwego rw'umukuru w'igihugu bikanacanishamwo inzego kandi ngo bigaca n'ivutu abarundi. Abo rero ngo dosiye yabo ica irungikwa mu butungane. Ese ivy'abo bantu mubivuze ko iki? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu gusozera ano makuru bomenya ko Kefa Niyibizi harongoye umugambwe Codebu yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba. Kefa Niyibizi ni umwe mu bakuru b'imigambwe yifatwa ko iri mu kwaha kwa CNDD-FDD. Mu mwaka w'2016 Kefa Niyibizi na David Niyoncungu baratembagaje muganga Yohani Minani mu burongozi bw'umugambwe Frodebu nyakuri. Jean Minani yahowe ko yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kefa we aza akivyina. Mu mwaka w'2020 umugambwe wiwe wahamagaye abarundi gutora Evariste Ndayishimiye. Mu mwaka w'2021 uwo mugambwe wahavuye uhindura izina witwa Codebu. Impembo ya Kefa Niyibizi kwabaye kugenwa kuba umuyobozi ajejwe ubudandaji muri Rona, arivyo bita Loterie Nationale muri Nyakanga 2021. Muri Ruhuma 2023 Kefa Niyibizi yarakuwe muri Rona hasubirizwa n'umukuru w'umugambwe APDR Gabriel Banza Witonde. APDR ni uwundi mugambwe uri mu kwaha kwa CNDD-FDD. Perezida Ndayishimiye agerageza kuza harakuranya abakuru b'imigambwe yamushigikiye mu matora yo mu mwaka w'2020. Kefa Niyibizi yagirijwe ko ashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuva Kefa Niyibizi abogojwe muri Rona, urubuga rwiwe kuri Twitter X y'ubu be n'urwa Codebu ntizihengeshanya kwerekana ko hari ibitagenda neza mu burongozi bw'igihugu. David Niyoncungu bahoze bacuditse nawe ntasiba gusorogera yerekana ko Kefa Niyibizi hari umwansi w'ubutegetsi buhari
kandi ko bizomukwegera. Mu itangazo wasohoye ku wa 13 z'ukwicumi 2023 aho Uburundi bwibuka igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, umugambwe Codebu wanditse uti: muri kino gihe Uburundi buri mu bukene bw'akataraboneka kubera uburongozi bubi. Muri kino gihe Uburundi buri mu bukene bw'akataraboneka kubera uburongozi bubi. Umugambwe Codebu usaba abarundi kutemerana ahubwo bagafata akarorero ka Rwagasore kugira bagarukire igihugu kiriko kiratabagara. Ubutumwa bwanditswe mu Gifaransa. Iryo tangazo rero niryo ryatumye Kefa Niyibizi ahagarikwa n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika aca amurungika mu mpimba. Kefa Niyibizi yagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Codebu ntufatwa nk'umugambwe ukomeye mu Burundi. N'ubwo butumwa kuri Twitter nta benshi babusomye. Ipfungwa rya Kefa Niyibizi riboneka nka gasopo ihawe abanywanyi ba CNDD-FDD n'abo bacuditse batanguye kwiha umwidegemvyo wo gusohora ivyiyumviro vyabo. Babibutsa ko intwaro ya CNDD-FDD ari ryogora duhure. Ubu butumwa nkaba mbusomye neza na neza nk'uko bwanditse ku rukuta rwa Pacifique kuri Facebook. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe. Ndakwipfurije ijoro ryiza.